none amafaranga ya leta udakarira ubusuma n'abanyonyezi amafaranga ya leta azokora ibyo yagenewe gute uravye nk'amafaranga yasohotse ku mazone hakubakwa ajya ikubaka centre necessaire karuzi bikagenda kurya abantu ntaguhanwa araba ngo barabogojwe gusa nibikira aba kuri ntahango je ngo mustane twubisa ariko biriko biravugwa nivyo koperative irishinga yo nyene nabanyeneyo hari mironde ya mahera ija mu makredi makopeke n'ibindi n'abandi si leta amahera ya leta si yaja kugurana abantu sayo kugurana abantu igisuda cha leta ugiprivatiza ubutungane ba magistrat wo privatiza ubutungane administration ya mustantere wo privatiza n'ababura bataye n'abandi tabiste mugabo hôpital bicabikurikira mugabo hôpital Tanganyika hospital umva ngo ni privé kira cyane n'izindi amashuri abantu bareka amashuri yabikorera utwabo ndaritira bishiraho mugabo none ama university n'abanyeshuri biga ama university ariko utwabo hanyuma turabona neza yuko kuva mu 2020 leta yabakomeje kuvuga yuko ije kugwanya ubukene umuntu wese aronke amafaranga turwanya inzara ivyo ni vyiza amabije ku mwaka amate ku mwaka aratogwa amafaranga leta ikoresha ku mwaka kuva mu 2020 mugabo tukaba tuti ikintu tugenda tubura nuko tuvuga tuti none ko amafaranga guma yiyongera ku mwaka yiyongera ubwo by'ukuri ariko arafasha muri rya terambere twifuza nicyo rero twashaka kugarukako twibutsa na cyane umushikiranganje w'ikigega ca leta kuko twahisemwo guca tumurungikira urwandiko ikete twahisemwo kumwandikira ikete ryo kumwibutsa ibintu bitegeza gukogwa kugira amafaranga ya leta akoreshwe neza agira akamaro umunyagihugu sugutoza gusa no kugira akamaro umunyagihugu icambere twagiye kubona niki nuko ati uravye ko mu 2021 ko mu 2021 gushika ubu mu 2026 mu 2021 amahera leta yakoresha yari ku miliyaridi 1,500 mugabo tugeze mu 2026 ageze ku miliyaridi 7,000 mwumva yigwije na kangahe gaye hafi gatanu nukuvuga ko bijiri kirigwiza hafi gatanu none ku by'ukuri niko biriko birajana n'iterambere no koroherwa kw'abarundi ugwije inshuro zitanu ko hamwe umengo ibintu twabona umengo bisa n'ibitariko biratera imbere neza ahandi ugasanga mbere bisa n'ibyasi ntanye nk'akarori nkurikije ivyegeranyo nyene vya leta vyo mu bushikiranganje bihega ca leta bere n'ahandi si vyegeranyo vya parcelle ngira abarundi hari abashobora kubyumvira gutyo dufate nk'ibiciro mu 2021 bijya barabira k'igipimo cyo kuntu ibiciro biba byaraduze mu gihugu twari tukiri ku 8% cyo gipimo 8%, kandi 8% niryo fatiro no ku bihugu byo muri akarere mugabo tugeze mu 2026 tugeze mu 2026 gute tugeze mu 2026 inflation ugedwa y'ibiciro rigeze kuri 34 rimwe rigashikira 40% mu bihe bimwe by'umwaka yaciye itangura kuva ku 8 mu mwaka ukurikira ikaja ku 10 na kangahe n'umunani ku 20 na kangahe ku 30 na kangahe n'ubu 34 kandi muri aka karere ibihugu byose biri munsi y'indwi kwijana mu bijanye na inflation kwisi inflation mondiale n'ibyo bihugu bindi birimo irenza 3%, 2%, 2%, none u Burundi bwonyene buvamwo muri iyo difference yo kuduka kubiciro ikintu ca mbere cinjuza
ubukene mu gihugu n'iduga ry'ibiciro mushobora ko iterambere riko rakwira mu gihugu ibiciro kubira none uwo muntu yahora apanga inzu ku 200 agaca yipanga 800 ariko aratera wowe ugura ikiro cy'umuceri 3000 bitereme ikaja kuri 5 6 uri kuratera imbere nawe ivyo biciro canke ingene umwimbu wiyongera turavye muri izo indicateur umwimbu ahanini mu Burundi womenga ngo umwimbu wongerezwa kwiyongera n'amaserivisi ibi vy'amabanke vy'amatelekomunikasiyo urudandazwa les services ivyo nivyo vyongereza mu mwimbu donc PIB mugabo turabe bita secteur primaire irimwo uburimyi n'ubworozi ugasanga yiyongera iyo secteur tertiaire usanga yongera nka 4-5 mugasanga kwijana mugasanga secteur primaire imwe y'uburimyi n'ubworozi ni 1% muri 2025 ho yasubiye inyuma 0,2 yarasubiye production vivrière bitegwa mbumbarugo ugasanga byongereye ubusa n'8%. None ugacuraba uvuga ati amahera twashize mu mwavu bivya ministere de l'agriculture ngaha anyi tubona yiyongereye amahera aja mu mwavu n'amamiliyaridi n'amamiliyaridi amahera agiye mu makoperative ngo sange ngo abantu ngo barime angana gute yagiye none iyo bije yongera gutyo umwimbo ntuva huri yo secteur primaire fano kurokira kandi mu secteur primaire nibeje abarundi 90% kwijana ni mubizi uri ni boro zari yaruguru naratangiye kubona kuva mu 2022 na 3 na 4 muri za gusha muri 2025 berekana hano yuko ibitoro vyinjira vyagabanutse 37% kuri essence na gazoil 40%. None ayo mafaranga umuntu kumubwira uti ari kariyongera muri bije hakagabanuka ivyo nyumva ko natwe duheza dutahura barundi ngo tubira ko reserve do shangira kiraduga ibi vyankenerwa byaba amashirahamwe ya Braudi n'ibiki kugira bakora ibintu amabyeyi z'inzoga nziza n'ibiki uko bibura ivyo binyobwa vyiza byade n'ibiki niko abarundi benshi baca muri za nzoga nyimba n'ingubu saranga nyimba n'ubu busara bwaye bugace buza kubikira amagara nuvo yuko umurundi wa kera yaranyuki inzoga nyene nziza ihinguye mugo murundi wubaja mu busara bwaye kubera iki yanzwe y'abarundi tari kiraboneka canke kirazimba kubera vya bikoresho byo kwinjira kumbura ishirahamwe ryabibuze wagenda ukara muri ya madone nyene ugasanga bavuga ati les biens de production nizo zagabanutse ma importation donc les biens de production ya matière première byo gukora ibintu byo guhingura nariko terambere tuzoriho kamwe wa mwavu kucyo nyene tuyironke imiti muyagere y'abantu ugiye ukaraba ibucegeranyo casohowe ni namashinga amateke jo bundi bakanze ku bintu byinshi bavuga ati ibintu bihanze abarundi bagarutse ku bintu byinshi amabarabara ubutungane amatere scolaire idakwiye ibitoro amabiro y'amazona tubatswe amazi meza amatara n'ibiki byose haro nk'iyo zanguje amazi meza n'umugani mawopito zo mu mamoroge nta yari wahana ibintu byinshi uri kurarabiyobira ingene ikiradu tuje ku madeni mu bisanzwe muri East African ko bitubavuga bati igihugu nticorenza amadeni arenga 50% y'umwimbo wacu 50% du PIB mugabo tugiye muri za 2022 4 tuduga bija kuri 60% irenga 60% 59% 50% none iyo andetema ishikana 7 miliyari turi yandeta muzo ngo bari mu hamwe ntibahembwe muri bije ukazobona ngo imishahara yiyongerwa bw'abari mu hamwe kuva ngo ntibahembwe ngo ntibarukuta abari mu bakwiye abaganga bari mishahara ntiduga ntigiriki ko tuyadeta gute tundaraba nivo dandetema ayike tuzo muri bije none tuyandeta kubindi bari mushira ngandi bike gacahita nawe nazara azegeni iyo poids de la dette utari kurabona
amélioration. Ega nibaze baratwumva wewe nk'umuntu uriko aramwira ngo leta yongereje budget ngo tuza kuri 7 miliyari mbwa akabona ukwiyunguruza ngene bimeze iyo budget aca yitahura gute yumva kuri kurayongereza kugira ikora iki umurundi atanga ayo matax ari ega ayo matax bijya byose agenda arariha n'amatax none iyi budget 7 miliyari igira ihindura iki turabiye akaro kuri iyo myaka duheze ko twarimwo hagira hahinduka iki hagira hahinduka iki niko turagira cyo twatwaje tumwandikira ikete tumubwiye tuti monsieur excellence monsieur le ministre des finances ibintu vya gouvernance budgetaire ngaha muri iki gihugu ni kibazo ayo mafaranga ndabisubiyemwo ayo mafaranga tuzora turagira 9,000 vy'amarundi n'ibiki gouvernance budgetaire ngana amafaranga ya leta atari karatungwa ngana akoreshwa bidahindutse umurundi nta karusho kanini ashobora kubona cyo gituma tubateye akamo guhindura no guhinduka winge na faranga itakoreshwa ivyo rero twagarutse ko tuyagira umushikiranganje w'itaka ca leta nibihe ndabice ku mayange bikuru ubwa mbere twamwibukije leta kugira ivyo gukora neza ibanza kumenya ikijejwe ntikore byose tuvutabona imenya ibyijejwe ibintu vyambire leta mu gihugu cyose zijejwe babyita mission régalienne no kuvuga nibijanye intwaro administration umutekano n'ubutungane nivyo bintu cyane en gouvernement itegeza kuba efficace iyo mission irayirara kwikaba efficace kuko n'ibihugu bibivugu by'iwacu tukiri ku ntwaro zabamwezi n'abantari rugamba ivyo bintu bitazusanga byari bihari kumbure kuri ntari rugamba ntiwaza kuvuga ngo leta ngo yubatse ibitaro ngo canye ngo leta yubatse amabarabara canke eka mugabo abarundi bakera kuri ntari rugamba administration yari ihari mugere buna ngo abaganwa n'ibiki bwa administration kuhari umutekano utegeza gukingirwa bakagwanya barumariza ubutungane amasentare n'ibiki byose bazi kuvyari bihari baba mwamagirwa n'abagabo mbere baraza kwitura ubutungane turudirika ivyo rero nivyo leta ukwiye gushirako inguvu zame hagaca kujya bijya vya service social amagara y'abantu indero n'ibiki ivyo navyereje bikurikira kuko imbere y'abantu mugabe by'amagara abantu n'indero aralimite n'abikora utwara arashobora kubijamo amagopito privé arashobora gushingwa amagopito mugabe ashobora ngo ubutungane ngo uzobuhereza mu privé est-ce qu'on va privatiser la justice est-ce qu'on privatisera la sécurité kugwanya défense la zero zo privatiser igisuda cha leta ugi privatiza ubutungane ba magistrat wo privatiza ubutungane administration ya mustantere wo privatiza n'ababura bataye n'abandi stabiste mugabo hôpital bisabikurikira mugabo hôpital Tanganyika hospital umva ngo ni privé kira canke n'izindi amashuri abantu bareka amashuri yabikorera utwabo ndaritira bishiraho mugabo n'ama university n'abanyeshuri biga ama university abikora utwabo hagasaza rero les infrastructures n'ibintu vy'amabarabara rero imiyaga kugira iterambere riboneke mu kubaho kw'abantu ivyo nivyo leta wubatse amabarabara internet irakwiye amatara arakwira mu gihugu amazi amatara yazuba ngo ni ingomero gusa installation ngene imeze ivyuma n'ibiki byose amazi meza bikaba preoccupation internet ivyo nivyo leta ibirazi shinga mbwa leta utangura nije nza kugura ibigori nije nza kugura ibintu aya mahera hariya njanye mu makoperative sangwe nsanjanye hariya sheri bibaho amera korone kari ngizo mission nizo monsieur le ministre des finances leta niza kudandaza iguha n'inigana n'abakomerisi giriki iyo leta ibiri kirikashe nyuma y'inyungu z'abantu bashaka kwidandariza yiswe leta igiye mu bintu by'abikorera utwabiza kubisita si leta ni inyungu z'abantu bikashije munsi ya leta bagiye kwihereza ibyo gihe
ica kabiri nivyo nyene tuvuga ngo discipline budgetaire. Discipline budgetaire nuko amafaranga ya leta yuba. Discipline nukuvuga discipline nukuvuga novuga ngo iki donc rigueur discipline budgetaire ibintu nyene bimwe bikagira bikava bigahagari iki kintu cy'ukomeye ngo amahera ya leta bashaka gufonda nibi ivyo leta ikora bishaka kufonda n'umugambi ivyo ntibibaho. Rero ushaka gufata amafaranga ya leta atangwa n'umunyagihugu wese mw'ikori yarushe ugiye kuyahereza amakoperative wari mu mugambi kuzobona umugambi ngo uri kuri yakontrola bya ntibibaho. Abantu nibishyuye ngo 10 million ku mutumba abantu bajya koperative irishinga yo nyene nabanyeneyo hari mironde ya mahera ija mu makredi makopeke n'ibindi n'abandi si leta. Amahera ya leta si yaja kugurana abantu sayo kugurana abantu. Amahera leta niyo akiryo barabara ahemba mu magistrat neza cimanza amuheka ipuma umuduga mwiza duciye imanza sayo guhereza mu koperative kugenda urime. Oya koperative irabanza kishinga hanyuma leta ikaza gufasha mu bintu bindi yo koperative defisi. Rero koperative irakeneye umwavu iri kirarima irakeneye amabarabara meza yo kudandaza ibyo yimbuye amasoko meza ndetse uko nyene bayikeneye bwa butungane buhana bayononeye amahera. Ibi ama mission menshi yadasiguritse kwamara ubwuru iki uvyanse mugabo urabigabanya ifaranga kwa tuti ifaranga hako twirwa ama mission ruguru tugira gute aja mu bikorane dusubira tugira gute bamwe baje hanze bidakiri iryo faranga turibunga bunge les activités festives tuzigabanye biza kuduhembera umuganga birihuta ibyo bintu tuzobiraba hanyuma rigueur ku kintu gikomeye gikeneye cyangwa ikintu bita discipline budgetaire rigueur kubaha ifaranga rya leta. Ndabisoga ifaranga rya leta siyo kugurana umuntu rigueur. Ibi bintu bya discipline byo tuzoguma tubigarukako. Hari ikintu bita projet hors budget. Ibi n'ibindi ni satani muvende kateba bihagarike. Wero nshira kwa tutingo budget turayiteguye ngiyi ugategura ukazuba ngo harani ma projet yitwa kwara ya leta mwaka tuzuza muri yo budget. Ngo biba bigenze kunda n'umuntu aje akagira iyo ivari wasakabona tubara tutaho hantu haracabuze. Mu Bufaransa ukumva ngo amahera ya leta izokoresha gwaragize ngo bwabwo haraye handi ngo atokora atari muri budget. Ngo muri Kenya ngo amahera stade ni igihugu mwango mukubaka ntiyaciye muri budget ya ngwane nangu ugiye kubahubona nayo nyene ivyo ntibikunda. Reka tuba hano nivyo ntibikunda n'uje hagira evaluation cabona ati iriya ahi naho twozana amafaranga ahantu yahi. Icyo ni cyo guhindura. Ikindi no gutunganya neza amatungo ya leta, amazu ya leta, amateri ya leta kumenya hari, amaekipi yo miduga ija mu makampanye yiri biragira gute kandi bibujijwe amazi akabomaguri hagahera kononekara ntasi ibyo biza gutwara amahera la longue leta. Kuko tusaba uri kurubaka ibindi usubiramwo vya bintu. Za campus kuri ugasanga zarononekaye ugasanga yaropfuye naba ya matropicana kuri imbere sugi ukara ugasanga amabatima ya leta ugi ukara ugasanga karabaye. Ayo mizo ndege ziri ma Espagne kumva ngo ntuzi ngw'ipapuro biri abantuze ivyo rero ko munyabiza gutwara amahera izi ntuze izi ayo usanga amahera leta ama investment yashyize mu shirahamwe kanaka ama active. Iki naco ni so référé au document national no kuvuga yuko imigambi yandikwa ni iziraja muri budget. Wandika imigambi ntije muri budget hakaja yindi ikagira gute ifo harmonie nyimbari plan national de développement ujya mugambi w'imyaka 5 ushira mu ngiro vision ujya nawe utubonekera muri inde lettre de cadrage bayita ngo liste des activités yamwete de cadrage liste des activités phares par ministère pour l'exercice 2026-2027. Liste des activités phares muri liste de cadrage. Iyi liste je ndayisoma nkayibona
igitangaza nuko urasanga harimo ama activity ari muri no liste mugabo wagenda ukaraba muri budget ntuyabonemo haba mu mahera azova hanze cyangwa amahera azobakoresha muri investissement sur ressources nationales ntambona ngo guteza ngwikawa imivyaro y'amakawa ma province yose ugasanga ni miliyari zine ntagire na hamwe yibona mugabo wayibonye muri Reta do kadrage cyangwa ugasanga amamonta ntibisa ugasanga ayo banditse ngaha muri monta si yari muri bidishaka n'ibindi turazije ibintu bikosogwe exécuter extension du réseau d'eau potable dans 18% du pays 6 milliards irenga ngabo kuyibone muri none harimo ibintu harmony ayo ma projet mwasanga aranditswe ntarimwe ni ari he gira harmony hamaje tuja kuri ntuze kubijanye na ibijanye na dépassement budgétaire nama impli ibintu byo kuba guha mahera nkoresha gutya ugacurenza yukoresha muri dépassement ayo kuragira dépassement abarika twara uburyo ayandi ma projet yokoze kandi ibyo by'ama dépassement musanga birimo ibintu by'ubusuma ama improvisation canke iki ugasanga ama projet mwarahebwe ngo yanirija bakadepassa hanyuma ikindi baje kuri budget programme iyi budget programme igirwa n'ibintu bitatu ndabisubiremo ubushikiranganje bwose bwategeza ko bufite programme yabwo tuzi kandi bugashiraho umuntu yitwa ko ari responsable di programme bukaza kudusigurira mu myaka 3-4 ico buzoturangura ku mwaka no gato tubwira ico buzorangura kandi no muri parlement akagenda bakamuha n'uburyo kandi akagira pouvoir d'ordonnateur n'ibigume kwa ministre des finances iyo byose byama projet bengo ni des autres atumenye ibyenze ibizoko ati mushikiranganje w'amasoko kunanga nguko shaka utubwire no mwaka ibyo turangura uravye priorité z'abanyagihugu tubarire ama projet na yahe uburyo n'ubu tuje ku kiviro turenge n'ibikubira jambo nimba wanditse ati muri projet kanaka wanditse ati tuzubaka kugira nimba muri Reta do kadrage ati tuzubaka iki niki ati activité par exemple réhabiliter et étendre les infrastructures du laboratoire vétérinaire de Gitega réhabiliter et étendre les infrastructures du laboratoire vétérinaire de Gitega umuri yari dinamajana 2 bino murado uri kugira ngo bitwe yuko ngo laboratoire vétérinaire Gitega ngo bayisubiremo bayigire neza akavyemanga abatwaza tukarabiyo rehabilitation ngene yagenze Eruzo tubwira ngo muri yindi n'amajana 2 vyasohotse usange nta ni tafari ryagiyeko usange nta ni bati ryaguzwe duhamagara abarundi bose twaviza abanyagitega tuti banyagitega laboratoire vétérinaire y'uwanyu bazoyisubiramo ku muri yindi n'amajana 2 mwame mugavye mubizi muraturabira yuko itafari riko riraja kuca ibyo riko barayikorako ikiba circuit abamenyeshamakuru twese ministre yabivuze tujya nuko amafaranga 1,200 ntazanyike utatanibuye none nge bishika kuri abari kubarubaka president yidogera sije bica bishika n'ahandi barira budget programme nico rero ikosora niki kosora kandi arabipublia publication ati programme ya ministère de l'agriculture ni mwirabe kuri site y'umwaka bagacaje mu campagne yo kwisigura mu ntara mu makomine bamese makuru mukagenda bakabivuga tuti bazubaka iki nubu tuzotanta kubishira kuraba yuko iyo yavyanditse ngaha tuza kubibona area realite hacakurikira ikindi bya programme tuza muri contrôle budgétaire ni ibyo kugwanya ubusuma none amafaranga ya leta udakarira ubusuma n'abanyonyezi amafaranga ya leta azokora ibyo yagenewe gute uravye nk'amafaranga yasohotse ku mazone hakuba kwajya ikubaka centre neseri karuzi bikagenda kurya
abantu ntaguhanwa araba ngo barabogojwe gusa nibikira aba kuri ntahango je ngo umustanteri twubisa ariko biriko biravugwa nivyo aho rero nukuraba ivyo nukuraba kuko hari ibyaha bidahanwa kandi na code penal bihana n'itego rwanya giturire kunyuruza amatungo y'igihugu ibijanye n'amasoko ya leta atangwa muri kamwana wa mama bakahereza nk'abantu batabishoboye kubera ibyo basangiye haba mu masoko makuru mu bushikiranganje umuntu akazomva induru z'amasoko bari kuyikora nyine abizi neza bakamuryamira bakahereza uwundi kubera bagira abagabure kandi ari ibintu byategezwe gukorerwa mu muco prise regarde ibyo bikoresho vya leta amahera atozwa adaciye mu mategeko nose tuza turabigarukako uku gutunga umurengero umuntu adasigura ivyo byose niki hanyuma no guhana ivyo nubwo by'ubutungane mugabo gashiraho nazijya nzego zikontrola ubugenduzi bwa leta bakaronka inguvu Cour des comptes karonka inguvu Cour des comptes barayisubijeho ya mishoje jurisdictionnel mugabo itegeko ryerekana ingene vyokorwa n'ingene vyoja mu ngiro ntari hari abamagisa bategeza kuba abamagisa do carrière yose twumva tubisaba mugabo ntibiba bije bayiha bije 2 milliards nimba ariko 2 milliards ni kombe 2 milliards nef bije ya Cour des comptes abayirorize wowe udahaye Cour des comptes kugira ikinga ubwo busuma bayihaye 2 milliards tuwase iya Cour des comptes biza kurenza amafaranga ya kugira ikinge ayo makomine ayo ma entreprise tazana amabira muri Cour des comptes kugira bayakontrole ukamengo nta cabaye sura umwanya wo kubigarukako kamero transparency budgetaire ni ibi byuko ama document 8 asabwa n'amakungu kugira zarasohoka abantu bamenye kubera ko gwakogwa sura Rwanda yasubira mu mugabo arazwi n'amadocument 8 kuva ku ntegura amafaranga izokwesha gushika bagire rapport kandi bahebekanya gihugu hari n'ikindi abandi bagira ngatwe dufise 0 ahandi bagezeko kubaza abanyagihugu les priorités budgétaires imbere uko leta ija gutegura integura amafaranga gikoresha ukabaza les débats citoyens umushikira ndiwe gatari kubera kudashira kuza kanya mu kwa kabiri mu kwa mbere uravye mukabaza udiga ati mbe mwe ibintu bihanze munatwushira imbere nibi basi ukabumviriza ugashira kumva reshwa uhagararaka ziba babaje kolza ukusura